nagomba mvuge kino kintu abantu bakora navuga nti ivyaha kubera kamere k'icaha muri we arabizi neza yuko ari umunyavyaha. Yego. Aza kubimenya gute? Aza kubimenya iyo ari wenyene. Iyo ariko arasubiza amaso inyuma, iyo ariko aragira ikintu bita introspection, iyo ariko ariraba indani, aratahura yuko bijya bintu yakoze bikora amafuti. Mugabo ikibazo ntashaka kuvyikuramo, ntashaka kwihindura. Naho boshiraho amategeko ibihano bingana gute kugira ngo barabe yuko ujya muntu yobivamo, ntashobora kubivamo. Kubera iki? Kubera yuko ikibazo kiri mu mutima. Umutima nawo ni Imana yawuremye. Imana yonyene gusa nisho guhindura umutima w'umuntu kuko niyo yawuremye. Ibihano ndabisubiyemo, abana b'abantu bashiraho ntibishobora guhindura umutima w'umuntu. Birashobora gushika ahantu kumbure bishika uwo muntu akumva yuko ingeso arimo yuko atari nziza, mugabo indani muri we yoronka akaryo, yohura na ca kintu kera kimutuma acumura, ahuye naco kenshi usanga yasuye kandi kubigwamo. Kubera iki? Kuko ari kintu muri we atarashikako. Nuvuga yuko ntarumva rwa rukundo rw'Imana imukunda, hanyuma ashika ahantu avuga ati ubu rero ndashaka kuvyatura, ndashaka kubivamo, ndumva yuko bindambiye, mugabo sinshaka kubivamo kubera yuko bisingaruka mbi kuri jewe, ngomba kubiheba kubera yuko natahuye urukundo rw'Imana. Natahuye yuko hariho umwami yitwa Yesu yanesheje icaha. Kuvuga ngo ca kintu cantuma nkora vyaha hari umuntu yakinesheje, uwo nawe ni Yesu Kristo. Uwo nawe utaramwakira mutima wawe ngo aba ari we ategeka, umuhe controle y'ubuzima bwawe bwose, urashobora kwama ugwa muri vyaha, muri za ngeso. Kubera iki? Ntiwashitse ahantu kumbure wumva urwo rukundo rw'Imana. Kumbure bakubwiye andi majambo atariyo, kumbure bakubwiye amajambo agutera ubwoba, bakubwiye umuriro, bakubwiye ati ibi bintu nutabiheba Yesu Kristo agomba agaruke uraja mu muriro. Ubwo si ubutumwa bwiza. Nivyo hariho urubanza ku bantu bazoba bihakanye Yesu Kristo. Mugabo ntitwoba motive n'uwo muriro. Oya, ntitwoba motive n'uwo muriro. Ikintu kimotiva abantu kugira ngo bakire Yesu ni urukundo Imana yabakunze. Nivya bindi nahereyeko. Yesu yiyambuye ubumana kubera yuko akunda abantu bose bari kwisi. Shalom shalom, turabahaye ikaze mwebwe mwese musanzwe mukurikirana runo rubuga ubutumwa bwiza kuri bose. Nizera ko mumeze neza, mubamyiriwe impunda marembe, canke mushobora kuba mwaraye neza bivanye n'amasaha ugira urabire kino kiganiro. Nkuko musanzwe mubizi, tuba dutumira abatumire batandukanye. Kuri uno munsi imbere yacu turafise Harushimana Teddy Claude, niwe turi kumwe, akaba ari n'umurongozi wa ministry yitwa Family Pillar. Niwe turi kumwe hano imbere yacu kandi dutewe iteka ryo kumwakira ku nshuro ya mbere kuri platform yacu, ku rubuga rwacu dusanzwe dutumiraho abantu batandukanye. Ndaguhaye kaze cyane Pastor Teddy. Urakoze cyane Marvin, nkaba ndyoheye cyane kandi nizera yuko ivyo tugira tuganire biza gufasha umuntu wese ariko aradukurikirana ahari hose. Murakoze. Ndaryoheye kuri umuntu umwe mu basanzwe bakurikirana runo rubuga. Egome cyane. Numvise amakuru byarandyoheye cyane gose. Cyane gose. Twabatumiye kugira ngo dufashanye, dukeburane, tubandanye twegera ko bavuga ngo ko ya misi mibi irushiriza kwiga ko murushiriza gukoranira hamwe, dushobore gufashanya nk'abantu bamenye Imana. Ariko kandi ndagomba ko duhagarara kuri kino kintu. Hari ibyo abantu baba bavuga, hari ibyo tuba twumva, hari ibyo twihenda ko, ariko ndashaka ko duhagarara cyane ku butumwa bwiza nk'uko runo rubuga rubivuga. Mbega n'ibiki dukwiye kumenya ku butumwa bwiza? Hoba hariho ibintu umuntu ahagaze akicara akavuga ati ko nzi iki niki, ibintu birakwiye kugira ngo mpagarare nanje mvuga ubutumwa bwiza kubera ko namanze gutahura ibi n'ibi. Urakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Ubaje ati nibihe bintu
bigize ubutumwa bwiza. Je nagomba bwa mbere maze mvuge kuri iryo jambo ubutumwa bwiza. Urumva yuko ubutumwa bwiza no kuvuga yuko ku muntu abwumvise bwategerezwa kumutera umunezero, bwategerezwa kurema muri we ibyizigiro, bwategerezwa kumuzana gusubira kandi kumva yuko ari umuntu akunzwe. Ubutumwa bwiza kandi nubwo butumwa mubwira ati wari muri ibi bintu byari byakunaniye ntivyakunda, ariko ndakuzaniye ubutumwa bwiza. Ico ni ikintu cyambere nishaka yuko abariko baradukurikirana babanza gutahura. Ubutumwa bwiza si terabwoba. Ubutumwa bwiza si ikintu kiza gutuma umuntu aza kukwitaba, aza kukumviriza kubera ko wamubwiye ibintu bimuca ivuto. Mugabo ubutumwa bwiza nubwo butumwa, niyo message umuntu wese ayumvirije ahari hose aza gutahura urukundo Imana imukunda. Kandi Imana ikunze umuntu ntimukunda kubera yuko hari ibikorwa yakoze. Imana ikunda umuntu uko kuntu nyene asanzwe ameze. Rero nanishaka rero kuvuga ku bintu bimwe bimwe bigize ubutumwa bwiza. Nanishaka kuganira namwe ku bintu bishika ku 10 novuga nti bidakwiye kubura mu butumwa bwiza. Ivyo navyo byo bari ivyahe? Ego kumbure ndaza kuronka umwanya wo kuvuga kimwe kimwe, mugabo reka ntangure ku cambere. Ku kintu cambere cyategerezwa kuranga ubutumwa bwiza nuko abantu ku muntu ariko arabwumviriza ategerezwa gutahura neza igikorwa cyo gucungura c'umuntu yitwa Yesu Kristo. Mvuze umuntu yitwa Yesu Kristo kuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ngo uwo yahoranye n'Imana. Bibiri mwita ngo ni ijambo. Mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana kuva mu gice ca mbere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 baratubwira ko uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uci usoma mu Bifilipi gice ca 2 bagacatubwira ngo uwo naho yari Imana yabonye ko kuringana n'Imana cyangwa se kungana n'Imana atari ikintu cyo kumirako, mugabo aremera agira gute yiyambura ubwo bumana, yambara ishusho y'umwana w'umuntu, araganduka, ruvuga ngo aramanuka, aremera, araca no ku rupfu rugayitse, ubwo nabwo rwa rupfu rwo kumusaraba. Umva rero ikintu ca mbere gitegerezwa kuranga ubutumwa bwiza nuko umuntu wese ariko arabwumviriza yumva yuko hariho umuntu, mugabo Imana yigize umuntu, aremera agira gute iyambura ubumana kugira ngo ashobore gufata ikibanza ciwe. No kuvuga ngo igihano umwana w'umuntu yari kuzoronka imbere y'Imana cyangwa se urubanza yari gucigwa n'Imana, agatahura ati hari umuntu yatanze ikiguzi kubera ko nkunda, atari kwera yuko nakoze ibikorwa, atari kwera ko mvuka mu muryango umeze gutya na gutya, mugabo gusa kwera ko umuntu yafashe ingingo yo kunkunda, hanyuma agacagira gute agaca ampfira agafata ikibanza canje. Ico ni ikintu ca mbere kitakwiye kubura mu butumwa bwiza. Tukiri ngaho nyene hari abantu babazi ko tuvuze ivyo vy'urubanza canke ahantu yoba ari ikibanza yoba afise, avuga ati nivyo yaraducunguye twese, mugabo uku kuntu jewe ndi iki kibanza mfise, uwo muntu yaje niyo atazaniye bazi ko nari kuba ndahanyene, wewe tumubarire gute? Ego kuri uwo muntu avuga ati jewe sintahura igituma uwo muntu yaje, umuntu yocagaruka kumamuko kuvuga ngo kuri origine y'ibintu byose. Nagomba nibutse umuntu wese ariko arankurikirana muri kano kanya yuko siwe wiremye, nuko kugira ngo ubeho yabaye intumbero y'Imana. Hari umuremyi yafashe ingingo yuko wewe ubaho biciye ku bavyeyi bawe. Aha je sindaba uburyo wasamwemo, mugabo igihambaye nuko hariho umuremyi, Imana yawe yakuremye, yafashe ingingo iravuga ati uyu muntu nabeho. Mugabo rero tugaruka kandi mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana tubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira bwiza bw'Imana. Ahandi nabo bakatubwira ngo ingero y'icaha ngo n'urupfu, mugabo ngo ingabire, ngomba mvuge kuri akajambo, mugabo hariho ingabire, hari ingabire Imana yatanze yitwa Yesu Kristo. Uvuga ngo ku muntu wese amwizeye uwo muntu ntasubira kandi guca atandukana n'Imana kubera icaha. Icaha naco niki kumbure turaza kubigaruka ko tubiganira, twava duca twagura. Waruvuze ica mbere, ica kabiri naco nica kwa mwatubwiye ibintu 10, tugende bukebuka yako ndazana camwe ngena ndabaza gato kuri
kimwe kimwe. Ego. Ica kabiri cyo bari ca. Ikintu kigira kabiri nico gikorwa cyose kijanye nuko umwana w'umuntu yagiye kure y'Imana kubera icaha. Kubera yuko Yesu Kristo ntiyari gushobora kwemera kwiyambura ubumana iyo hataba hariho umuntu w'umunyabyaha. Hari umuntu kubera icaha cazanywe n'umuntu umwe. Nagomba ndababwire yuko ibi bintu ndiko ndavuga ni ibintu bwa mbere biza gukora mu mutima w'umuntu. Hanyuma kubera yuko icaha cinjiye mu isi kubera ugucumura kutumvira kwa Adamu na Eva bica bituma abantu bose ikirema muntu. Uvuga ngo l'être humain, ubwoko bw'abantu bose iyo bavutse bavukira mu byaha. Ivyo navyo turabibona. Uzorabe hariho imyaka kanaka umwana akura agaca atangura gutinya. Ugaca wibaza ati none kwereka atinya. Kandi ugaca usanga ntiyagiye gutinya kubera ko gusa hariho ibintu abavyeyi bamubujije. Mbwa hari ibintu akora ubwiwe wenyene ubwiwe agaca yumva ubwoba. Kubera iki? Kwera ivyo vyose bituruka kuri kamere k'icaha dukura kuri Adamu na Eva. Rero Yesu Kristo ikigira kabiri yaje kugira ngo mu bisanzwe point ya mbere navuze yuko yiyambuye ubumana, yambara umubiri w'abantu. Mugabo rero ikindi kintu kigira kabiri kidakwiye kubura mu butumwa bwiza ni ikintu bita icaha. Nuko umwana w'umuntu yagiye kure y'Imana. Adakwiye kubura mu icaha mu buryo bwo kutareka kukivuga. Tuvuze ko yagiye kure y'Imana bisigura yuko uwo muntu yarahushije intumbero. Kuko ijambo icaha bisigura ngo no guhusha intumbero. Kuvuga ngo ni mu gihe umuntu aba ariko arakora ibintu bitanezera Imana, bidahimbara Imana. Ivyo bintu navyo umuntu avyumva muri kamere merekiwe. Aravyumva indani yuko ari ikintu kanaka koze. Mugabo uwo muntu umuravye hanze umengo nta na kimwe. Mugabo indani muri we arumva yuko ari ikintu kanaka yakoze. Rero ico kintu rero kibi yakoze nta wundi muntu numwe ashaka kukimukiza atari Yesu Kristo. Bidaciye muri uwo muntu kwizera ico gikorwa Yesu yakoze, kuvuga ngo cyo kumukunda akazanga kuri no sakambara isho y'umuntu agapfa kumusaraba, hanyuma agahambwa akazuka mu bapfuye. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu, ikintu kigira gatatu ni ikintu bita umusaraba. Nagomba aha naho ndavuga muri kijya gihe cha Yesu Kristo iyo umuntu bamushize ku musaraba nico cari ico no kwita punition, igihano. Nuvuga ngo muri ico gihe cha Yesu Kristo iyo umuntu bamushize ku musaraba nico cari igihano ca mbere kibabaje kandi gituma umuntu asuzugurika. Rero cugerageza rero wibaze umuntu yitwa Yesu. Muri kijya gihe kandi nagomba nibutsa abantu umusaraba bakubambako watezwa kugenda uwiremetse. Ni wibaze ico cago. Ikigira gatatu bategerezwa kugushira ku musaraba ahantu abantu bose babona. Kuvuga ngo umuntu wese ahita ashaka kumenya ati rabujya muntu baramuhanye yari inkozi y'ikibi ruhebwa. Cugerageza rero kwibaza rero Yesu aja ku musaraba. Wibuke ni Imana yambaye umubiri, mugabo aje kugira ngo akore ca kintu kigira kabiri, kuvuga ngo akize wa muntu yatandukanye n'Imana kubera icaha. Ubu rero aremeye kuja ku musaraba. Urumva rero ikintu kigira gatatu kigize ubutumwa bwiza no musaraba. Nukwemera yuko Yesu Kristo yagiye ku musaraba kugira ngo agire gute aducungure, kugira ngo aducungure umuvumo w'ivyagizwe. Rero umusaraba ni kimwe mu bintu bidakwiye kubura mu butumwa bwiza. Bisigura yuko Yesu Kristo yaremeye arasuzugurwa kugira ngo wewe uno munsi ntusubire kandi ku muntu wese amwakiriye ntasubire kandi kumva isoni, ntasubire kandi kumva yuko akwiye kugenda yumva yuko atemewe n'Imana, akwiye kugenda yicira ku rubanza muri we. Ndabisubiyemo, umuntu arashaka ko ariko aragenda mugabo ibintu bikoreka ibwina mutima w'umuntu ni byinshi. Hariho amajwi menshi. Rero Yesu mu gupfa ku musaraba kwiwe kwari kugira ngo ashobore gucungura umwana w'umuntu. Aho naho asesa amaraso, yambara urugori rw'amahwa ku mutwe kugira ngo ashobore gushikira wa muntu agire gute amucungure. Mwibuke kandi yuko ku musaraba yarasheshe n'amaraso.
ajya amaraso niyo agira gute, niyo akuraho icaha c'umuntu. Nagomba nibutsa abantu yuko kera mu isezerano rya kera iyo umuntu acumuye abantu baratanga ibimazi kugira ngo baharigwe ivyaha vyabo. Mugabo ivyaha vyabo ntivyakugwaho, byarafukirwa. Mugabo Yesu ajya amaraso yiwe yasheshe kwari kugira ngo afute, ahanagure. Mugabo ivyo ntivyari gushoboka iyo Yesu ataja kumusaraba, iyo atemera gupfa ugo rupfu rw'agashinyaguro. Ego naringize nti hajya batangira ibimazi ego kuri kijya gicaniro ego no hatangirwa ivyo bimazi kandi babanza gusesa amaraso, kandi ayo maraso ntiyakuraho icaha caratwikirwa. Nuko icaha kane naco co bari icaha. Ikintu kigira kane ni kuri uwo muntu rero atahuye yuko ari umunyavyaha, ari ikintu gitegerezwa gukoreka indani muri we, nuko ategerezwa kwemezwa indani muri we yuko ari umunyavyaha, yuko adashobora kwihindura, yuko akeneye umukiza. Muri ico gihe, mu gihe uwo muntu atemejwe indani mu mutima wiwe yuko ari umunyavyaha, no kuraba neza ubwo butumwa bwiza bari kwarumva. Kuko twahereye hariya hejuru, umuntu yatahuye urukundo rwa Yesu, yatahuye yuko hari icaha camutandukanije n'Imana. Ubu ratahuye yuko Yesu yagize gute, yagiye kumusaraba, asesa amaraso yiwe kugira ngo ahanagure icaha ciwe. Uwo muntu rero iyo ariko arumva ubwo butumwa indani muri we, atemejwe yuko ari umunyavyaha, no kuvuga ko uwo muntu ubwo butumwa yumvise ntubari bwo. Mugabo kandi nibutsa abantu, hari umuntu ashobora kumva ivyo bintu vyose mugabo agakomantaza umutima. Nico gituma navuze nti uwo muntu ategerezwa kwemezwa indani muri we yuko ari umunyavyaha, maze agahamagara Imana ati, Mana ndasavye imbabazi, Mana ndiko nja ahantu habi, Mana ndi kure yawe, ndasavye uze mu mutima wanje, umbabarire ivyo nakoze. Mbega ntaho bishika umuntu akumva ivyo bitatu vya mbere, ariko uko gushika ahavuga ati ndatahuye ko ndi umunyavyaha, ntibibe muri we kandi ivyo vyose yavyumvise. Egome kuko nagomba ndakwibutse yuko kugira ngo umuntu yemezwe yuko ari umunyavyaha, hariho amajwi menshi aza muri we. Hariho amajwi amwe amubwira ati nivyo nuvyakire. Mugabo ku bantu bari baratumviriza, murabizi ko ari umugwanizi yitwa Shetani. Shetani nawe agerageza kubuza uwo muntu kugira ngo ntiyakire, kugira ngo niyemere mu mutima wiwe yuko ari umunyavyaha. Ugasanga uwo muntu yumvise bijya bintu bitatu vya mbere, mugabo hagushika ahantu afata iyo ngingo, ugatusanga cyatangura gusamazwa n'ibintu bitandukanye. Ugasanga mu mutwe wiwe atangiye kwiyumvira ibintu yasize muhira, atangiye kwiyumvira yideconnecta ku byari biri ngaho. Ya ubivuze neza, aciye yideconnecta, no kuvuga ngo aciye yimatanura n'ivyo bintu yarimo. Okay. Aho onye nagomba ko muhaduhe umuco, kubera ko hari umuntu azohava avuga ati jewe sindakizwa kubera ko nimwigeze mumbarira bike, ariko babivuze niwe atigeze aguma ari connect aho hantu, we yaciye yangaza ivyiyumviro vyiwe. Ico cari ca kane. Ica gatanu naco nica ica gatanu ko twavuze kuri uwo muntu yemejwe indani muri we yuko ari umunyavyaha. Mugabo kwemezwa mu mutima wawe yuko uri umunyavyaha, ico ni kimwe, nibisigura yuko ucukizwa. Biragusaba yuko muri ubu bwami bw'Imana turimo, ibintu tuza kuvuga, ibintu tuza kwatura n'akanwa kacu birakomeye. Naguma nibutse abantu bariko baradukurikirana n'ayandi madini yose, kugira ngo wemere yuko ukurikiye Imana bemera muri ayo madini, biragusaba ko vyatura, biragusaba yuko uvyemera ukavuga ati turemeye Imana, turemeye uyu muntu, uyu murokozi. Umva rero no ngaha kuri iki kintu kigira gatanu, birasaba yuko kuri uwo muntu yumvise yuko ari umunyavyaha, nivyo yumvise ko Imana imukunda, mugabo aratahuye muri we, yumva yemejwe yuko ari kure y'Imana. Kuko nagomba ndabibutse ikintu kimwe, mubabare ahantu kuhateba, kuri uwo muntu wese ataraha ubuzima bwiwe Yesu, Bibiri ivuga ngo umwami w'isi yaramuhumye. Abikorinto ba 2:4 baravuga ngo yuko Satani aba yaramuhumye, no kuvuga ngo uwo muntu ntaba ariko arabona. Nico gituma ubutumwa bwiza bukeneye kuvugwa kugira ngo buhumure wa muntu, asubire kandi akanure neza mu mutima wiwe, abone yuko ari kure y'Imana. Nico gituma rero ikintu kigira gatanu,
uwo muntu birasaba rero yuko avyivugira. Naho mbabare ndavuge gato. Rimwe na rimwe hari gihe abavuga butumwa bihuta kubwira abantu ati abashaka kwakira Yesu nibaduze amaboko. Mugabo ni vyiza yuko bareka abantu bonyene ubwabo bakifatira iyo ngingo. Uvuga ngo kurya muntu aje kumva ubutumwa bwiza muri we yumva yuko yemejwe. Nuvuga ko ujya muvuga butumwa mu bisanzwe yarakwiye kubaza ati ku muntu yumva yuko yemejwe mu mutima wiwe yuko ari umunyavyaha, akaba akeneye umukiza, akaba atahura urukundo rw'Imana, akaba yumva yuko yobivuga ku mugaragaro, yobivuga n'umutima wiwe yuko ashaka kwakira Yesu, yuko yemera igikorwa Yesu yakoze, ico kintu kitahabaye uwo muntu ntabarakizwa. Birasaba rero yuko umuntu yuko agira gute, yuko avyatura n'akanwa kiwe akemera ubwo bumana bwa Yesu Kristo, kono Yesu yigize umuntu maze akaza kuri nosi, amahano yose yabayemwo, urukundo yeretse abantu, maze agatahura yuko Yesu yaje kugira ngo kumusaraba igikorwa yakoze yanesheje icaha kubw'abantu. Iyo rero umuntu rero acavuga ati uru rukundo rwiwe yankunze rurarenze, ndataye ko ndi umunyavyaha, ndashaka kumuha ikibanza ca mbere umutima wanje biciye mu kwemanga, kuvuga ati ndavyemeye yuko ndi umunyavyaha, navyumvise mu mutima ko ndi umunyavyaha, buno nagoma rero ndavyature. Iyo tuvuze kwatura ntibisigura yuko ari kuvuga gusa cyane, ndashaka kuvyatura ndiko ndavuga buhoro. Igihambaye nuko kwemezwa mu mutima wawe yuko uri umunyavyaha. Ico rero cari ikintu ca gatanu. Ego tukiri kuri ico kintu ca gatanu nyene mutubariye, hari ahantu harugize uti kwemezwa ntibisigura ko afashe ingingo yuko bivamo. Hari abandi bantu muhura akakubarira ati je ndabizi ko ndi umunyavyaha frère, mugabo atarahaguruka ngo yavyemeye turi kumwe, yavyemeye ari mu bantu, ari hagati ya jewe nawe, mugabo ntaragenda kuvyatura avuga ati natahuye nkiza bino. Uyu muntu nawe bica bigenda gute? Nagoma mvuge kino kintu, abantu bakora navuga nti ivyaha kubera kamere k'icaha muri we, arabizi neza yuko ari umunyavyaha. Yego. Aza kubimenya gute? Aza kubimenya iyo ari wenyene. Iyo ariko arasubiza amaso inyuma, iyo ariko aragira ikintu bita introspection, iyo ariko ariraba indani, aratahura yuko bijya bintu yakoze yuko ari amafuti. Mugabo ikibazo ntashaka kuvyikuramo, ntashaka kwihindura. Naho boshiraho amategeko ibihano bingana gute kugira ngo barabe yuko ujya muntu yobivamo, ntashobora kubivamo. Kubera iki? Kubera yuko ikibazo kiri mu mutima. Umutima nawo ni Imana yawuremye. Imana yonyene gusa nisho guhindura umutima w'umuntu, kuko niyo yawuremye. Ibihano ndabisubiyemo, abana b'abantu bashiraho ntibishobora guhindura umutima w'umuntu. Birashobora gushika ahantu kumbure bishika uwo muntu akumva yuko ingesto arimo yuko atari nziza, mugabo indani muri we yoronka akaryo, yohura na ca kintu kera kimutuma acumura, ahuye naco kenshi usanga yasuye kandi kubigwamo. Kubera iki? Kuko ari ikintu muri we atarashikako. Nuvuga yuko ntarumva rwa rukundo rw'Imana imukunda, hanyuma ashika ahantu avuga ati ubu rero ndashaka kuvyatura, ndashaka kubivamo, ndumva yuko bindambiye, mugabo sinshaka kubivamo kubera yuko bisingaruka mbi kuri jewe, ngomba kubiheba kubera yuko natahuye urukundo rw'Imana. Natahuye yuko hariho umwami yitwa Yesu yanesheje icaha. Kuvuga ngo ca kintu cantuma nkora vyaha hari umuntu yakinesheje, uwo nawe ni Yesu Kristo. Uwo nawe utaramwakira mutima wawe ngo aba ari we ategeka, umuhe controle y'ubuzima bwawe bwose, urashobora kwama ugwa muri vyaha, muri za ngeso. Kubera iki? Ntiwashitse ahantu kumbure wumva urwo rukundo rw'Imana. Kumbure bakubwiye andi majambo atariyo, kumbure bakubwiye amajambo agutera ubwoba, bakubwiye umuriro, bakubwiye ati ibi bintu nutabiheba Yesu Kristo agomba agaruke uraja mu muriro. Ubwo si ubutumwa bwiza. Nivyo hariho urubanza ku bantu bazoba bihakanye Yesu Kristo. Mugabo ntitwoba motive n'uwo muriro. Oya, ntitwoba motive n'uwo muriro. Ikintu kimotiva abantu kugira ngo bakire Yesu n'urukundo Imana yabakunze. Nivya bindi nahereyeko. Yesu yiyambuye ubumana kubera yuko akunda abantu bose bari kwisi. Tukiri ngaho rero. Ego. Biko tuca kuca gatandatu. Ego. Numvise umengo nurukurikirane ukuntu bigenda bikurikirana mu mutima
mutima w'umuntu indani. Aho umuntu arahejeje kuduza ibiganza ati jewe ndakiriye urukundo rwawe, ndavyemeye, ibi ni ivyaha nkiza, hakurikira iki nyuma yaho kumanika ibiganza canke kwatura. Mugabo tumvikane ikintu kimwe, uwo muntu ntiyagiye kwatura kugira ngo anezereze abantu. Ego. Ntiyagiye kwatura kubera ko yumva yaneshejwe. Yumva yuko nta kundi kuntu, nta yindi shwa. Ni nk'ubu iyo hariko haraba intambara, hari igihe usanga abariko baragwana hagira umwe anesha uwundi. Wa wundi amaze kwiraba akavuga ati ujya muntu ansumvya inkomezi, hako rero anyica, reka nduzi ibiganza ndavyemeye yuko unsumvya. Mugabo ako gusa nakaro gusa nari ntanze, mugabo sico kimwe na Yesu Kristo, kuko kuri Yesu Kristo ntuduza ibiganza ngo kwera ko yagusumbije inkomezi. Uduza ibiganza kuko urukundo rwiwe rwakugose, watahuye, uwo muntu ashaka kugukunda bigeze aho yemera no gusesa amaraso yiwe. Uwo muntu nukuri ndashaka kumuha ubuzima bwanje. Ego. Dusimbiro ca gatandatu, ico cari ca gatanu. Inyuma yo kumva ko muhaye ubwo buzima bwawe, yo kumva kutsinzwe, wemejwe mu mutima kuko rukundo rwiwe rugukikuje, kandi utegerezwa kurukorako, kugumva, kurubamwo. Ego. Hakurikiriye ikintu gishaka gikurikira ni ibintu rero Imana ikiguha. Biraryoshe cyane. Imodoka, umugore mwiza, hakurikiriye ibintu Imana icitangura kuguha, kuko harimo inyungu, harimo akarusho mu gihe wemeye kwatura ivyaha vyawe yuko uri umunyavyaha, yuko ukeneye Imana mu buzima bwawe. Hari inyungu. Tukiri ngaho. Ego. Hariho n'abantu bavuga bati akira Yesu ubona inzu nziza. Akira Yesu wironkera ibi n'ibi n'ibi. Akira Yesu wironkera imodoka. Akira Yesu wironkere ndabuze ico mvuga. Ibi nabiriya. Vyo bari ivyo? Oya, si ivyo na gato, kuko urumva iyo abantu bariko barabwira abantu ngo ni wakira Yesu acaguha amazu, acaguha umuduga, acaguha umugabo mwiza, acaguha umugore mwiza, acaguha ibintu bifadika, acaguha amafaranga menshi, acahindura stati yawe ugacuba umuntu akomeye, ubwo si ubutumwa bwiza. Ubwo n'ubutumwa bw'ikinyoma. Kuko ahanagomba mu ijambo ry'Imana baratwereka neza ivy'Imana yo iguha, kubera yuko bijya bintu meje kuvuga bishika kuri 5 babikurikije. N'ivyaha. Okay, ikintu cambere Imana ibanza kuguha, iguhereza ubuzima budashira. La vie éternelle. Ubwo bumeze gute? Nukuvuga yuko ubuzima bw'Imana babwita ubuzima bw'ibihe bidashira. Mvuga ngo Imana muri bwa bumana bwayo, muri kwa kugira neza, hariyo kado iguha. Iyo nayo yitwa ubuzima budashira. Ubuzima budashira ni kuvuga ngo yuko omoma mu gihe umaze kwatura ko ari umunyavyaha, yuko uri umunyavyaha, hanyuma ukamusaba imbabazi, hama ukamutumira mu mutima wawe kugira ngo aba ari we agutegeka, hari ikintu acaguha. Niki kintu nashaka kuvuga, aguhereza ubuzima bw'iyo. Ni kuvuga yuko urubanza nanagomba rero bya bindi abantu bavuga vy'urubanza ngo urumva nutakira Yesu hari urubanza rukurindiriye. Mugana nagomba mbwira abantu ngo uru rubanza rurindiriye abantu ni urubanza rw'abantu bihakanye, banse kumwakira kandi bumvise bwa butumwa bwiza, mugabo bakavyanka bavyishakiye. Mvuga ngo n'umuntu yafashe akavuga ati mwambwiye Yesu, mwambwiye urukundo rwiwe, mugabo je ndahakanye kumwakira, ndemeye kwigumira kunyene nimereye, canke se ndemeye kuguma mu bintu nizera bya kera by'abavyeyi banje, canke se ivyo nakuriyemo. Ibi bintu muri ko murambwira jewe ndavyanse. Muri ico gihe hari urubanza, mu gihe uwo muntu azopfa agapfa atarakira Yesu, hari urubanza rumurindiriye. Iyo rero wemeye kwakira Yesu, ikintu cambere aguha ubuzima bwiwe. Ni kuvuga yuko nta rubanza uzocamo kuri abo bantu bakire Yesu Kristo mwari umukiza. Mu gihe kuko baratubwira yuko abantu bose bazogira gute, abahambaye n'aboroshe bose bazohagarara imbere y'Imana. Kuri abo bantu bakire Yesu bobo ntibazoca imbere y'Imana kugira ngo ibacire urubanza, mugabo bazoca imbere y'Imana kugira ngo bagororegwe, vuga ngo bahabwe ibitsibo, vuga ngo bahabwe impera, vuga ngo Imana ibashimire yuko bagize gute, yuko bahisemo Imana aguhitamwo
kameremere k'icaha haguhitamwo shetani. Urumva rero ikintu Imana iguha si bijya bintu bifadika abantu babeshesha abantu, mugabo ikintu Imana iguha ubuzima bwayo. Ubwo buzima nabwo ni ubuzima bwitwa ubuzima bw'ibihe bidashira, la vie éternelle. ariko n'abantu batahure ko n'Imana nayo nyene hari vyitanga hano tukiri hano ku isi. Egome ivyo sindavyanse kuko Imana ni umuvyeyi. Kuko wibuke niyo yakuremye, niyo yaremye umuntu wese ariko arankurikirana muri kano kanya. Imana rero iyo wemeye kwiha ubuzima bwawe iranitwararika ibibazo vyawe, kandi muri ivyo bibazo yitwararika hariho n'ibindi ibanza kugusaba ubanza gukora nk'amakondisiyo. Nk'akarorero ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimwiganyire kuvyo murya, kuvyo mwambara, kuvyo munywa. Aho ni muri Matayo 6. Bibiliya ntivuga ngo ivyo bintu ngo ni bibi, iravuga ngo mwabitondekesheje nabi. Ivyo bintu bifadika, ivyo kurya, ivyo kwambara, kuronka aho urara heza, ivyo bintu vyose Imana irabizi kubikeneye. Mugabo sivyo bizi imbere. C'est pas siyo priorité ku Mana. Imana ivuga ngo abapagani, abantu batemera Imana bobo nivyo bashira imbere. Mugabo kuri twebwe abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ikintu dukiye gushira imbere imigenderanire yacu n'Imana, kuyinezereza, kwitondera ijambo ryayo. Ego. Okay. Ico cyari cya gatandatu c'ubuzima buhoraho. Ego. Ikindi naco nica. Iyo rero umuntu amaze kuronka iyo ngabire y'ubugingo budashira, Imana hari ikintu rero kigusaba. Munyumvirize neza. Hari ikintu Imana iguhereza ubuzima bwayo. Mugabo hari ikintu nawe nyene igusaba. Ico naco ni ikintu bita ukuri. Bibiri ivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Mugabo uko kuri ni wowe ukurondera. Uko kuri nako ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo uko ufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, wo kugiga, wo kuririmburako ufashijwe na Mpwemu Yera, iryo jambo niryo rigenda rigira gute? Niryo rigenda rihindura uburyo bwawe bwo kwiyumvira. Kuko nagomba ndakwibutse ibintu vyose twariko turavuga ni ibintu bikoreka mu mutima w'umuntu, mu mpwemu y'umuntu. Mugabo umuntu aracari nga kuri inosi, aracafise ukuntu yarasanzwe yiyumvira, aracafise ibintu byamukomerekeje, aracafise ibintu bimunezera. Mugabo ivyo bintu vyose kugira ngo bihinduke, uwo muntu atangure kumurikigwa mu vyumviro vyiwe, atangure kubona ibiri vyo n'ibitari vyo, bimusaba ko uwo muntu afata ingingo yo kugira gute? Yo kurimbura kwijambo ry'Imana ijoro n'umurango. Muzomenya ukuri kandi ukuri nako kuzobaha ukwidegembya. Akantu uvuze nkunze cyane ngo uko kuri nubwo tuguhabwa nitwe turagenda tugacukura. Kandi ducukura mu ijambo ry'Imana, uko bavuze ngo muzomenya ukuri karakomeye cyane. Icumunani kibicaho inyuma yo kumenya uko kuri guha umuntu wese kwidegembya. Egome murakoze. Uro turagiye rero ku kintu 18 nkuko maje kubivuga. 18 no gutahura yuko ivyo bintu vyose meje kuvuga, duhereye kuri point ya mbere gushika kuri point yindi, no gutahura ko ivyo bintu vyose biza kuba kubera ubuntu bw'Imana. Nta bikorwa vyawe na bimwe, nta nguvu zawe na zimwe zirimo muri ivyo bintu vyose meje kuvuga. Iyo butaba ubuntu bw'Imana nabwo no kuvuga ngo ni Imana ihisemo kuguha ibintu, ihisemo kukugabira atari uko wayisavye. Abantu nganashaka banyumvirize neza. Ubuntu bw'Imana, Imana ntibuguha ngo kwera ko wayisavye, ibuguha kubera yuko yafashe ingingo ikavuga ati uno munsi uyu muntu mpisemo kumupfira kubera yuko nuzuye ubuntu bwinshi. Uyu muntu mpisemo kumugirira neza, mpisemo kumuhereza iyi talent ni kubera ko je nabihisemo. Nico gituma rimwe na rimwe ijambo ry'Imana tubuza kugira ishari. Kuko ubuntu nukuvuga ngo iyo faveur imerite, uko gutoneshwa utarukwiriye, mugabo kubera ko gusa wemeye Imana ukayubaha mu mutima wawe, hari ubuntu Imana igira gute? Isuka ku bugingo bwawe. Ubuntu nabwo nico kintu cyose kigushoboza gukora ikintu utarukwiriye. Nico kintu cyose kigushoboza gukora ikintu utari gushobora kubera amashuri yawe, utari gushobora kubera igihugu urimo, utari gushobora kubera umuryango uvamo, utari gushobora kubera kahise kawe, utari gushobora kubera ibintu wizeye ubunyene. Mugabo ubuntu niyo kado,
nuko gutoneshwa n'Imana iguha. Rero mugihe rero abantu badatahuye yuko ibi byose biza kuba, tuza kuvuka ubwa kabiri kubera yuko Imana yahisemo gutanga ubuntu bwayo. Je numva niba ivyo twavuze vyose ari kubera ubuntu, tukaba tukiri ku kintu c'umunani, ic'icenda n'ic'icumi vyo bivuga iki? Ikintu c'icenda cyo rekesha kivuga ngo ukubaho kwanje nkwiye kubaho nezereza wa wundi nahaye ubuzima bwanje, nuvuga ngo n'umwami Yesu Kristo. Yatugirira bwa buntu. Wa wundi yatugira bwa buntu. Wa wundi yaduha bijya vyose tudakwiriye. Ubu ikintu mpamagariwe nukubaho ndamushimisha. Mbega ndamushimisha gute? Ndamushimisha mbega birashoboka? Ego birashoboka. Ko tuba tumushimisha mu kubaho kwacu kose. Ego birashoboka kuko navuze ngo muri bwa bugingo budashira abayaguhaye. Muri bya bugingo budashira. Nagomba ndakubwire yuko ubugingo budashira ni pake. Ni pake irimo ibintu byinshi. Muri ubwo bugingo budashira harimo no kugira amagara meza. Muri ubwo bugingo budashira aca guhereza n'uburenganzira bw'uko muhemu wiwe ari umuhemu yera aca zakaba indani muri wewe. Ni murabe namwe ico kintu bita ubugingo budashira, ico Imana iba yaduhaye ukuntu kiba ari ikintu gitangaje kandi ciza cyane. Uwo rero muhemu yera niwe rero aca agenda akwibutsa muri ya kado bita ubugingo budashira harimo na muhemu yera Imana iguha. Uwo rero muhemu yera niwe aca agenda akwibutsa ibintu vyose bijanye n'uwo mwami wakiriye, kugira ngo aca akuzana ahantu ku buryo mu mutima wawe, kubera ko harimo ubugingo budashira, ku buryo uca utangura no kumenya ibintu vyose bijanye nawe, ibintu vyose Imana yaguhaye kubera yuko wemeye kugira gute kwakira Yesu Kristo. Ni muhemu yera agenda abikwibutsa. Cyangwa se dufate nk'ubu ucumuye, nagomba ngamuce muraba itandukaniro kuri ujya muntu atarakira Yesu, ataratura yuko Yesu yigize umuntu agafa kumusaraba, agahambwa, akazuka mu bapfuye, n'ubuzima bw'umuntu amaze kumwakira biratandukanye. Kuri ujya muntu atarakira Yesu, iyo ariko arakora ivyaha arashaka kumva yuko bitaryoshe, mugabo nta nkomezi afise yo kuvyikuramo. Mugabo ku muntu yakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza, arashobora gutirigana, arashobora gutsitara, arashobora gukora ikintu kidashimana icubahiro. Mugabo muri we, indani muri we aca abura amahoro, aca yumva yuko ari ikintu yakoze kitameze neza, mu gihe abandi bo bakibonye babona ko ari bisanzwe. Mugabo we indani muri we, kuko ubuzima bwiwe aba ariko arabamwo n'ubuzima bwo mu mutima, n'ubuzima bwo mu mwema, arumva yuko indani muri we hari ikintu kitameze neza. Rero ikintu c'icenda kuri uwo muntu yakiriye Yesu, ahamagariwe kubaho kugira ngo aheshe Yesu Kristo icubahiro. Kuvuga ngo mu bintu vyose akora ararekonesa yuko ariko ararondera icubahiro ciwe. Mu bintu vyose agezeko aratahura yuko ati uwungejeje ngaha ni Yesu Kristo, reka ndamushime, reka ndamushire hejuru. Hariho akantu uvuze ngo ariko umuntu ashobora gukora wewe akumva mu mutima ariko arapfa, mugabo wundi yakira bakanamubarira ati wewe ako uraza abana akako bagize ibi. Nje ntahura ko wakijijwe by'ukuri akurikiza zino ntambuko zose, hari ubuzima bw'indani buba buriko buramuheyanima mu kubaho kwiwe. Yego ukiri ngaho nawe weje kuvuga ikintu kimeze neza. Ubwo buzima aba yakiriye indani, uwo muntu kubera ko bari ngaha kuri ino si ahamagariwe kubugaragaza. Ico nico bitaho kubaho ku bwa Kristo. Vuga ngo ibintu vyose Imana yansezeraniye, ibintu vyose Imana impereza biciye mu guhishurirwa muri wa mwanya wanje nafashe wo kurimbura ku ijambo ry'Imana, muri wa mwanya wanje nafashe wo gusenga, ivyo bintu biza kugaragarira mu bintu bifadika, mu bintu biboneka. Yego turahejeje. Arashasigaye kimwe. Numva umenga ic'icumi kiza kuza kimeze gute? Ko numva umengo turahejeje nimba turiko turabaho ku bwa Kristo. Igikurikira ni giki? Ikintu gikurikira cyanyuma nico gushingira intahe Yesu Kristo. Vuga ngo uwo muntu yakoze ivyo vyose akagupfira, uhamagariwe rero kumushingira intahe. Ntubibimwe wenyene gusa. Ego ni vyiza yuko ugenda kubwira abandi ico yagukoreye,
aho yagukuye, imbabazi yakugiriye, urukundo yagukunze, bwa buntu yaguha. Kuko hari abandi bantu benshi batazi yuko Yesu yabakunze, batazi yuko Yesu ashaka kubaharira. Muri kano kanya hari umuntu yarakoze ibyaha byinshi, avuga ati none na jewe Imana yongirira imbabazi. Ego, kuko ubwo buntu bw'Imana, ubwo rukundo Imana yagukunze. Cyo nibuka umurongo abantu benshi cyane bazi, ni Yohana 3:16 vuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatuma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero hari abantu benshi cyane bari mu ngeso mbi, batazi impamvu bariko barakora ivyo bintu, bagerageza kubivamo mugabo bikanga. Mugabo nashaka ndababwire ngo abo bantu, kuri we wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, urakeneye kugenda ujya muntu ukamusanga hari. Ana mu mbabare gato ndavuge, hari abantu bibaza yuko abantu aribo bazoza bakurondera wewe wakije kugira ngo wabwire Yesu. Mugabo ijambo ry'Imana tubwira ngo dufate ubutumwa bwiza, tubutware, tubushira abantu nahi wawe bivanye na bwa buntu bw'Imana buri kuri wewe. Urafise abantu kanaka, urafise imigwi kanaka abantu, urafise uburyo amastrategie atandukanye ushobora gukoresha wewe kugira ngo ubwire abantu ubutumwa bwiza. Nk'akarero, urashaka uri umuntu ufise impano yo gukina umupira, ugatusanga Imana yaguha iyo mpano kugira ngo bwa mbere wiheshe icubahiro, mugabo kandi kugira ngo bicishe muri iyo mpano ushobore kugira gute, ushobore kuyikoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza. Cyo nibuka hariho umubasketeur wo muri Etats-Unis yitwa Isaac, niwe aheruka kugira uruganda rukora ibirato, aya ma baskets, ibirato byo gukinisha, ibirato byo gukoresha mu nkino zitandukanye. Mugabo kuri we yaciye afata ivyo birato, ibirato bitandukanye, akagenda ashira ko imirongo yo muri Bibiliya itandukanye. Umva nk'uwo afashe yangabire yiwe afise, mugabo aciye ayikoresha mu gushingira na Yesu Kristo, mu kubwira abantu ubutumwa bwiza akoresheje imirongo yo muri Bibiliya ashize kuri vya birato. Bisigura yuko wowe uri kurankurikira, nimba warize Yesu Kristo umwami n'umukiza, Yesu ariko araguhamagarira gukorera muri vya bintu umva bikuryohera. Twese nga turafise impano n'ingabirano Yesu Kristo yaduhaye. Rero izo ngabirano aduhamagara kugira ngo tuzikoreshe mu kumwamamaza, mu kubwira abandi yuko Yesu Kristo niwe mwami w'abami, niwe aganza abaganza, kandi yuko umuntu wese amwemeye agatahura igikorwa yakoze cyo kumusaraba, yuko umuntu ashobora kuronka ubuzima budashira, ubugingo budashira. Murakoze. Hari ahantu ngomba ko tugaruka gatonyi ico kintu uvuze uti kuko naye mfise ikibazo ca bega umuntu ntashobora kwakira ubwo buzima akabaho kubwa Kristo, mugavuga ati nabwumviye mwishengero nabo baragenda nta jewe nzogenda kubupfuka, ni bibi. Muri ico gihe ijambo ry'Imana ridusaba ngo twame ivyamwa. Ivyo vyamwa bavuga biri mu buryo bwinshi. Hariho kwama ivyamwa biciye bwa mbere mu ngeso ngira, kuko hari umuntu wewe ukijijwe ushaka kugenda kubwira ubutumwa bwiza mugabo kubera ko ufise ingeso mbi, nuvuga yuko nturareka kwa kuri kugwe kwidegenda. Mwibuke navuze ukuri, ugatusanga nivyo mu mutima wawe warakiriye Yesu, mugabo nturareka rya jambo, nturondera kwa kuri ngo kuguhindure. Ugatusanga hari ibintu vy'ingeso mbi za kera canke nshasha ukigenderamo kubera iki, kubera ko shetani arashaka kugutera mu buryo bumwe canke ubundi. Ugatusanga hari umuntu ugiye kumubwira ubutumwa bwiza aca kuraba akakubwira ati na wewe uribagira amakona ahantu tora duhurira, uribagira yuko dukora ivyaha bimwe. Urumva muri ico gihe nta camwa uri kurama. Ninaco bituma Bibiliya idusaba ngo tugire ingeso nziza, kugira ngo babandi batuka Imana, batemera Imana, nibaraba ingeso zawe zibabera umuryango kuri wewe ugushaka kubabwira ubutumwa bwiza. Mbe birakunda ko umuntu abaho ku bwa Kristo bikamugora gushinga intahe canke ntabarashika? Egome birashoboka kubaho umuntu usanga usiga ufise ingeso nziza, hariho ivyaha wagenderamo kera ubutaka ibigenderamo, mugabo ukumva yuko uri muri comfort, ukumva yuko jewe kuba ubu mfise Yesu, kuba ntazoja mu muriro, kuba ntazocigwa urubanza,
kuba bijya bintu byose bavuga vy'amahano azoba kuri azoba mwisi bya bintu byose bavuga vy'ikidodo kubona je ivyo bintu byose bitazonshikira je ndi sawa uwo muntu akaca yumva yuko amerewe neza mugabo urukundo rw'Imana rwategereza kukugobera gushobora kwibuka babandi kumbure mwahorana kera mugabo cyane cyane uciye mu mpano zawe gushobora kuzikoresha kugira ngo ushikire abantu benshi ubabwire ijambo ry'Imana ry'urukundo rw'Imana ubabwira uti uko umeze kose hari Imana yagukunze kandi iyo Mana irashaka yuko ugira gute irashaka yuko iguha ubuzima bwayo irashaka yuko mugira exchange numva mu kurangiza nogira nti natangwe mvuga ngo ibintu bitobura mu butumwa bwiza mugarekana nginze ngira nti intambuko z'ukujanjagurika mu mutima w'umuntu bimushikana kumusaraba kwera numva umengo aho umuntu yatanguriye kugira atahure ko Kristo yiyambuye ubumana akaza ku isi hama agenda atahura zijya ntambuko zindi zose twagiye tuvuga numva umengo ni ntambuko zijanjagura umuntu bimushikana ku musaraba nico gituma izo ntambuko zose navuze nk'akarero tugeze kuri rya ntambuko yuko iyo wemeye kwatura yuko umunyabyaha ukavuga ko Yesu yuko ari umwami ico Imana iguha twavuze yuko Imana iguhereza ubugingo budashira mugabo izindi ntambuko n'urugendo ubutanga urugendo ujana kugeza umunsi uzova muri uwo mubiri kugezaho aho novuga ni Yesu azogaruka gutora abamwizeye n'urugendo kuko kugira ngo umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri mu bintu byinshi uno munsi ari ibintu jewe namenye kubw'ijambo ry'Imana muga hariho n'ibindi nkimenya uko mbandanya numviriza ijambo ry'Imana biciye mu kurisoma biciye mu gusenga biciye mu kumviriza abandi bakozi b'Imana biguma binzana gutahurana ahantu sindahinduka urumva n'urugendo urumva ntibica bihera ngaho kugira ngo mbeho mesha Kristo icubahiro ni ubuzima bwanje bwa misi yose hajya ahantu usanzwe nkorera ni vyiza yuko nimbere yuko ubwira abantu yuko wavutse ubwa kabiri yuko ubaha Imana abantu gusa barakwiye kukuraba uburyo ukora bakavuga ati uyu muntu kumengo ariko arakora mu buryo butandukanye natwe twege tumenyereye duca mu manyanga dukora ibintu mu buryo budatumbereye mugabo uyu ari ku murongo uburyo akora tushe yiwe umengo iratandukanye na tushe zacu kubera iki kwera yuko ndashaka gushingira inahe Kristo aho ndi hose biciye mu kubaho kubwiye mu kurangiza kandi n'umwe mpamvu ngo mu kurangiza uvuze ati hariho aho ubutanga urugendo rwo kujana nawe ni ukuvuga ko umuntu agitanga urwo rugendo bihinduka nyene ako kanya nyene ivyiwe vyose ingeso ziwe zose zihinduka canke agenda yezwa buke kugira ngo shaka ntavagira umuntu yumva umengo namwakiriye mugabo yo nabisubiyemo urumva sinigeze byantu sivyo ndakunda kuvuga kino kintu ntangura kuvuga nti kugira ngo umuntu avuge yuko ariho ariko arabaho ni mu gihe atahuye insiguro y'ubuzima bwiwe igituma ariho ku isi bijanye nuko umuremyi wiwe yabipanze reka ndabisubiremo uza gutangura kubaho kubera yuko watahuye insiguro y'ubuzima bwawe bifatanye nuko umuremyi wawe yabipanze ruvuga ngo yuko mu gihe cyose uri kurabaho utari kurabaho kubera intumbero Imana yagutumye gushiraho kuri nosi nturatangura kubaho muri ico gihe kurabaho kubwiwawe nico gituma ushobora gusanga ibintu biguma bikunanira kubera yuko hari ikintu washize mu kibanza kitari ico mu bisanzwe twese duhamagariwe kubaho twisunze intumbero yaduhaye ruvuga ngo yuko wewe canke se undi muntu wese ariko arankurikirana arafise ukuntu Imana yamuremye n'ivyo yamuhamagariye kurangura akiringa kuri nosi imbere yuko Yesu Kristo agaruka gutora ishengero ryiwe iyo rero tutariko turagira rero umwitwarariko wo kumenya impamvu Imana yaturemye kugira nawe ushoye kumenya impamvu Imana yakuremye ufatira kuri vya bintu bikunezereza vya bintu bigupasiona ufate nk'aka je ndakunda guha agatesta abantu ubunyene umuntu yo guha amafaranga yose ushaka umuntu akakubaza ikibazo ati mbwira amafaranga yose ushaka ndayaguhaye ni giki wokora ikintu cambere kizo kwereka yuko
utari kurabaho kubw'Imana ni mu gihe utangura kuvuga ati je amafaranga ni nayaronka ibintu vyose nzokora vyose bizoba vyubakiye kuri jewe bizoba vyubakiye kugira ngo jewe menyekane bizoba vyubakiye kugira ngo umuryango wanje w'umuryango ukomeye mugabo nimba bitubakiye kugira ngo biheshe Yesu Kristo icubahiro nuvuga yuko nturatahura impamvu y'irema ryawe nturatahura igituma uriho kwisi. Reka ndabemerere ko ico kibazo bagize muri bo tuzorondera umuntu agerageza kucagura ni gute nomenya umugambi w'Imana ku buzima bwanje muri ino si. Ico ni kindi kiyago kugira ngo turangize neza numva no gushimira vraiment kimva mutima kuri bino bintu 10 David ko wese niyirabe arabe intambuko ariko araba ari ku ntambuko ya kangahe kuko ivyo bintu vyose n'ibintu bikorekera mu mutima w'umuntu si samapeta agenda yongeraho tubona mugabo ni mu mutima wawe nyene ugenda umenya ati jewe na Kristo tugeza aha maze kuronka ibi. Pasteur mudukundira tubashimire. Nije ndabashimiye kuba mwampaye akaryo ko gusangiza abantu iki kintu gikomeye cyo kubabwira ubutumwa bwiza yuko Yesu abakunda yuko Yesu yabapfiriye kandi ko Yesu ashaka yuko babaho kubwiwe kandi ko Yesu bamwizeye niwe wenyene atanga ubugingo budashira niwe wenyene ashaka guhindura umutima w'umuntu kuko niwe yawuremye. Twari kumwe na Harushimana Teddy Claude akaba asanzwe ari n'umurongozi wa ministry yitwa Family Pillar niyo twari kumwe niyo karadufasha muri ayo majambo yose mwumvise arakabazo mwo tubaza arabakeneye kumenyana nawe kugira ngo abandanye bafasha muratubaza tuzobabwira aho mushobora kumusanga n'ukuntu mushobora kubonana. Mwagize neza. Nije ndabashimiye murakoze cyane.